no mu rugamba muze mu birabi iyo hapfuye umukomanda ntihasa no ko hapfuye umukaporari iyo barashe umukomanda aba adversaire barafeta barabivuga barabyamamaza kubera iki kubera bishu baciye umutwe rero satani misi yose yamagira iki yama agerageza kwataka umutwe kuko awuciye arazi ko inyuma ibintu bishobora guhungabana yamaze ko bikwiye guhungabana rero ndumva n'ukuri twese nk'abana b'Imana tubonye umukozi w'Imana arashwe aho gufasha satani no kumwamfonsa kumushika nayo twari dukwiye kumuramira twari dukwiye kumusengera twari dukwiye kumukomeza twari dukwiye kumushigikira haleluya haleluya kuko ni umugambi wa satani kandi abana b'Imana ntitubimenya haleluya ntitubimenya ariko bakunzi bahore CANAAN TV ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho turi imbere yawe nyene amahoro turi imbere yawe nyene icubahiro tuje tugushimira ineza yawe n'urukundo rwawe Mana tuje tugushimira uburinzi bwawe waturinze twareye mu mahoro yawe kandi tuvyukiye mu yandi ubona ubuntu bugeretse ku bundi none ndahimbaza mpwemu yera umufasha mwiza twahawe ndamwinginga ngo azabane natwe muri kino kiganiro tugiye kuganira n'abana b'Imana mpwemu yera uturongore ngwe nudukoreshe kugira ngo ibyo dukora byose biheshe icubahiro izina ryaduhamagaye nta wundi twizigiye nta wundi aturinda nta wundi adutabara nta wundi atugwanirira ni wewe mukunzi mwiza none Mana nyene amahoro ndagushimiye ko wemeye kubana natwe na Kristo umwami wanje ahorana natwe uko bukeye nuko bwije ndazi ko ari hafi yacu aratwegereye cyane usumbe ko impuzu twambaye zitwegereye rero umwami w'amahoro ukomeze kutugirira neza ugirire neza nazo kumvira ijambo baze bahindurwe naryo kandi rizeri bakomeze urakoze kuvyumvise kandi kuwemeye kubikora icubahiro nishimwe bibi vyawe nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu amen amen rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo ni waba uri kumwe n'Uhoraho ntutinye haleluya ni wavye kurigendana n'Imana ni wari imitimana mu bugingo bwawe n'ukuri ntutinye ibyo ucamwo byose muri kumwe nayo haleluya reka turabe umukozi w'Imana ni kuri yari yisobanukiwe arimenya aramenya Imana yakorera aramenya Imana yamuhamagaye n'ukuri ntigeragira ubwoba mu murimo w'Imana dusome mu vyakozwe n'intumwa igice ca 28 turasoma kuva ku murongo wa mbere cikane ku murongo wa 5 inzoka ikomora Paulo ntiyagira icyaba tumaze gukira tumenya iryo zinga yuko ryitwa Merita abantu baho batugirira neza cyane bitangaje baducanira umuriro kubw'imvura n'imbeho byariho batwakira twese ariko Paulo amaze gusenya umuganda w'inkwi arazikomanya inzoka iva mu muriro imukomora ku kuboko abo bantu baho babonye ico kikoko cenena ku kuboko kwiwe baravuga bati umuntu nawuze kuba umwicanyi kandi naho yakize ikiyaga yidaca ugwankunze ntimukundiye kwabaho ariko akunkumurira ico gikoko mu muriro ntiyagira icyaba amen iyi nkuru dusomye ni y'umugabo w'Imana yitwa Paulo ngira ngo muramuzi Paulo n'umuntu vy'ukuri yakoreye Imana mu buryo butangaje akorera Imana mu bihe bigoye akorera Imana mu bihugu vyinshi hesha agakubitwa hesha akamererwa nabi Paulo ntigeze yoroherwa na gatoyi mu gikorwa cy'Imana ariko arakora ariko kubera yari yaramenye neza icyo yahamagariwe ntivyamuca intege haleluya kandi Imana nayo yabanye nawe mu ntambara zose yagiye acamwo ntiyigeze imureka wenyene haleluya ntiyigeze imureka wenyene kandi yarazi neza ko Paulo Imana ivuze ngo napfe yarabizi neza ko atakintu kimwe cyo hagarika Imana yavuze kandi Imana ivuze ngo arabaho nta muntu n'umwe ashobora kumwaka ubugingo bwiwe rero ivyo bintu Paulo yari yarabisobanukiwe haleluya kubera yari yaranywanye n'Imana yari inkora mutima y'Imana yizera Imana ijana kwijana
haleluya, kandi yari afise ishaka ry'igikorwa cy'Imana, haleluya. Rero satani nayo ntiyanezerwa na gatoya, kandi birumvikana ntiyashaka kunezerwa kubera Paulo yatera ubwami bwa satani, yanyaga abantu benshi akabazana mu bwami bwa Kristo, haleluya. Rero nico gituma satani yahaguruka kugwanya cyane uyu mukozi w'Imana, amen. Rero nawe uyu munsi ukaba uri kuragwanya, uri kurakorera Imana, ukaba uri kuragwanya, ukabona ibyawe aho kuba byiza biguma biba bibi, ntuyibaze ngo Imana yagutaye, kandi ntiwumve n'amajambo y'abantu. Ndazi ko abantu benshi bakunda gutuma urutoki abakozi b'Imana, ngo mbega iwe ko bimeze kurya, mbega we ko bitarahinduka, mbega ariko atubwira iki. Umva, satani ntazokwigera na rimwe aho umunezero umuntu ariko arakorera Imana, ntashobora. Kubera iki? Kubera ariko yataka ubwami bwiwe, ariko yataka ubwami bwiwe. None uyu munsi nk'abasirikare ku rugamba, wobona nk'umukomanda ajya kurasa ingabo ziwe, na satani ntashaka kukurasa wewe, ko ntacuri kuramubangamira, ntacuri uramubangamira yo kurasa. Kubera iki? Kandi uri umuyoboke wiwe. Ariko umuntu araswa cyane, n'uyu agenda gutera ubwami bwiwe, haleluya. Ariko mu ijuru hari Imana igwanirira abayo, mu ijuru hari Imana itabara abayo, amen. Paulo ngo bamutwaye kumufungira i Roma n'izindi mbohe, Imana iramwibira ibanga, iramubwira ati Paulo, ati uru rugendo ruzoba rukomeye cyane, ati ruzoba rukomeye cyane, muzohuriramo n'ibibazo bikomeye, muzohuriramo n'uruhombo rukomeye, atari kuhumure, nta muntu n'umwe azopfa, atari ku bwato n'ibyo mutwaye byose bizokononekara, atari ko ubugingo bwanyu burarinzwe, haleluya. Uyu wari umugambi w'umwansi. Kubera iki? Kubera yashaka kugwanya Paulo, kuko Paulo aho yashika hose yakora igikorwa. Paulo aho yashika hose yanyaga ubwami bwa satani, haleluya, yanyaga ubwami bwa satani. Nico gituma satani yashobora kugwana uburyo bwose bushoboka kugira ngo Paulo yice Paulo, ariko ingabo z'ijuru nazo zari zimurinze, haleluya. Ngo ubwato burahura n'umuyaga ukomeye, buramanyagurika, ibintu birononekara, ibintu bagiye barabita, umva haba uruhombo rukomeye, haleluya. Ngo abantu baragira n'ubwoba bwinshi, baranka kurya ko bari bihebuye, ariko Paulo arabaremesha, tumvirize, ntimugire ubwoba, jewe Imana yabimbwiye neza, nta muntu n'umwe muri aba turi kumwe mu bwato agira icyaha, ati twese turashika amahoro, ati nimufungure mukomere, haleluya. Abana b'Imana bistahuye, bamana ihumure mu kanwa kabo, bamana ijambo ry'ihumure mu kanwa kabo, haleluya. Paulo niho twasomye rero ngo barashika ku kazinga, ngo aravuga ati by'ukuri turuhukire ngaha, ngo barashobora gushika muri ako kazinga kitwa Merita, ngo abantu baho ngo barabakira neza bose, ngo barabacanira umuriro. Paulo ngo inkwi yarazanye, ariko aracana ngo havamo ikiyoka gikaze gose, haleluya. Urumva satani yagerageje mu kiyaga biranga, ntiyamushikira. Ngo baravuga ati ubu rero umwami ndawurasa Petero, ndawurasa Paulo, haleluya. Arasa umwami ukomeye, ngo azana ikiyoka c'ubumara kimwe kikuriye, atane n'iminota ingahe udapfuye. Abantu ngo baho babibonye baragatewe Mana yandi, ati uyu muntu akizi iki kiyaga, none yishwe, ati Imana ije kumwitira ngaha, ati uyu muntu tateza ko bari umwicanyi, bamwita amazina. Umviriza muntu w'Imana, uri mu kigaragaza, uri mu bibazo, bazokwita amazina, haleluya, bazokwita amazina, ariko aya mazina ntihagire icyagutwara, ntuyumvirize, haleluya. Izina ryawe urarize, haleluya, izina ryawe urarize, ntiwumva yandi mazina witwa n'igihe uri kuracamo, kuko icyo gihe ni satani akikuzanye kugira ngo arabe yuko yo gukura mu mugabane wawe, haleluya, haleluya. Ngo bararindira, ngo bajya babona Paulo abajya cyakiyo karakira, nta nubwo bafise. Kubera iki? Yarazi icyo yavuganye n'Imana. Nta kintu kibaho kiryoshe kuko uri mu gikorwa kandi ukaba uvugana nayo, haleluya. Nakaga kutavugana n'Imana, nakaga kutamenya icyo Imana ikuvugako, haleluya. Paulo yavuga ati ibi ni bitoyi, ngo aca kumurira gutya mu muriro,
bararindira ko yikubita hasi ngo barabura. Haleluya. Ngo ariko akunkumura ico gikoko mu muriro ntiyagira icyaba. Haleluya. Agikunkumura mu muriro ko yarazi ko atacu gishobora kumugira kuko azi arafise icabitse muri we yavuganye n'Imana. Haleluya. Haleluya. Bantu b'Imana n'ukuri mpora numva abantu benshi iyo umukozi w'Imana ahuye n'icago bamwita amazina bacimanza, ariko nagira nkubwire Satani ntashobora ujya no mu rugamba muze mu birayi. Iyo hapfuye umukomanda ntihasa nuko hapfuye umukaporari. Iyo barashe umukomanda aba adversaire barafeta barabivuga barabyamamaza kubera iki? Kubera bishu baciye umutwe. Baciye umutwe. Rero Satani iminsi yose yamagira iki? Yama agerageza kwataka umutwe. Kuko awuciye arazi ko inyuma ibintu bishobora guhungabana. Yamaze ko bikwiye guhungabana. Rero ndumva n'ukuri twese nk'abana b'Imana tubonye umukozi w'Imana arashwe aho kumufasha gufasha Satani no kumwamfonsa kumushika nayo, twari dukwiye kumuramira, twari dukwiye kumusengera, twari dukwiye kumukomeza, twari dukwiye kumushigikira. Haleluya. Haleluya. Kuko ni umugambi wa Satani kandi abana b'Imana ntitubimenya. Haleluya. Ntitubimenya. Ariko we minsi yose yamagerageza uburyo bwose aca muri iyi nzira yanka gafatiya buriya gafatiya yama ariko arazunguruka. Haleluya. Kugira ngo aronke aho amufatira kuko amufasha arazi ko intama zitakara ari nyinshi. Uyu munsi umurongozi agize ikosa abari inyuma benshi barahungabana. Ariko yari ntama ivunitse umwungera arayakira akayunga akayikonsora akayisubiza mu kibanza. Ariko yari ari mwungera avunitse kenshi ntaronka n'abamwakira ngo bamwegeranye. Rero ndumva by'ukuri iri jambo rikwiye kuremesha cyane cyane abarongozi. Haleluya. Umenye ngo ivyo uri kuratiramwe intambara uhura nazo n'ukuri Imana ntiyagutaye. Imana ntiyagutaye. Imana iri kumwe nawe, ahubwo menye ico wahamagariwe gukora ugikore neza. We gusa ntihabe ufise urubanza n'Imana. Ikibazo niyo ufise urubanza n'Imana, ariko igihe atarubanza ufise n'Imana atarubanza ufise n'Imana wewe komera ukomeze umurimo. Haleluya. Haleluya. Imana yaravuze neza ko idashobora kureka wenyene. Haleluya. Ntishobora kureka abana bayo bonyene. Paulo iyo nzoka nta na kimwe yamutwaye. Kandi n'ijambo ry'Imana riratubwira neza ngo tuzojya n'ibitwica ngo ntacyo bizodutwara. Haleluya. Paulo inzoka siwe yayizanye. Yesu we yayizanye. Imana nayo yagize ubumara bwayo bukuyemo ntacyo bwamutwaye. Haleluya. Yacishiramo vaccine akuramo antivenom mu mubiri wiwe ntacyo yamutwaye. Haleluya. Mugabe igihe atacu mfitanye n'Imana atacu muzenanyiko uraguhitana. Haleluya. Mwibuke na Daniyeli bamutaye mu gobo gw'intama kubera yavuganye n'Imana. Nta na kimwe Imana yaramurinze. Ariko abandi ntizabasamiye hejuru. Hari n'igufa batoye bameshaki babudenego mu muriro kubera Imana yari kumwe nabo. Ntacyo babaye umuriro, ntacyo babatwaye. Bavuyemo ngo nta n'umwose umota ku mushatsi wabo. Yohana mu mavuta urana guteka ingunguru ukayishofa amavuta honye nagukoze ko gatoyi ku rutoke canke ku kiganda urazi ngene ubabuka. Ariko we bamurokezamo mu ngunguru bacanye ngira amadogera 200 nkavaya ari mutaraga kubera iki? Imana. Rero yigendana n'Imana irakurinda. Imana yo mu ijuru rero ibampera umugisha mugira umunsi mwiza. Mana data rugira byose uri mu ijuru ndagushimiye kandi ndakunina haje Mana. Nta wagendanye nawe ngo amaramara, nta nuwagukoreye ngo yikorera amaboko. Ndagushimira mwami Imana ko bagukorera bose naho bahura n'intambara zitandukanye. Ndazi neza sinkekeranya ko hari n'umuzoreka ngo aperubi, ariko bose uzobagirira neza nyaguhoraho. Mana yanje mwami Imana ndasengereye abari bacitse intege basubiremo inkomezi bamenye kuri mu ruhande rw'Imana atakintu kimwe gishobora kumukurayo. Ushimwe rero kandi
wubahwe, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.